ubuntu bwiwe je nirata ijambo ryiwe rimara inyota n'ubuntu bwiwe je nirata ijambo ryiwe rimara inyota ekisa yangize samuragwa ekisa yangize mwana mu rugo ekisa yangize samuragwa mwana mu rugo samuragwa ekisa yangize samuragwa ekisa yangize mwana mu rugo ekisa yangize samuragwa mwana mu rugo samuragwa gatonda tukwebaza ba kubw'ubuntu bwawe turaguhimbaza iki byagezwe bitashoboye gukora kuko bifise intege nke kubwa kamere bwa buntu bwawe nibwo bwaje bubikora bunarenza k'ibyo niyumvira nsengera we oya nta mpungenge yo kuzimira unyoborera mu nsinzi yawe rugira nyobora mu nzira y'ukugororoka ndongorera mu muco wawe waka murika oya simagarikwa ibyo ubwo buzima bwawe birabo. Salut les fans de Magic TV, muraho murakomeye je mumeze neza ni keke hagati n'ivyo nako mumeze neza haba nko bisanzwe mba ndi kumwe n'abantu n'umusi naho ndi kumwe n'aba invité ndabaramutse babibwira bari bo mugangira murabazi kubera baramenyekanye gose nimpore turashima nitwa bande nitwa David Victoria's team Victoria's team turi kumwe nawe n'uwundi muntu Victoria's team ni Chelsea Victoria's team muraho mumeze neza turashima cyane Victoria's team uyumvise niriniya indirimbo zaho zirimwe amajwi menshi mugabo ndi kumwe n'abantu babiri mwibaze mwiki muri babiri kwiriki kwere mutaje muri mwese amajwi yose ngwenda yona nayo mutaje muri studio mushaka abantu babona mukwiye oya babonye cece babonye bose aragutse niwe nini ari ngo bose atekeye mwo benshi bre murumva okay atekeye ngo benshi mugabo benshi cyane ashaka kuzana ugapfa na Victoria's team yose anyway ngira bafatiriwe twatezwa kuba turi bane abandi batatu bari hanze umugabo babiri bafatiriwe donc Victoria's team yose igizwe n'abantu 7 yego turi 7 twese hamwe mbega ni urongoye Chelsea nturumva ushaka kurongora none ego no bishobora gusa nuko batarabima bazamiyohore ndabarongore uzo mukuru ugwaruka muri Victoria's team mbega kugira ngo abe David abe abo murongozi kwanza ubwo si wishizeho nyene uravuga ati ko haje ndi muremure mvuga ijwi nini yereka ndabarongora oya ari undi munegeze kutubaza ngo bagushimye iki ngo ibyo bintu ngo byakoresheje kugira ngo batorewe ngo nibiki ayo makritere ariko nta makritere nta kintu bakoresheje nta matora yabaye uretse ko gusimana yashize yerekwa muri jewe hanyuma igerekwa umwe wese yagiye arikurikira amatwisanga turuku nta kuvuga ngo harabaye ngo amatora ngo tore naka ahubwo twese twisanze twakurikiye ico kintu Imana yavuganye nanje hanyuma kuko umwe wese Imana igendera avugana nawe personnellement twisanga turi set uko twatanguye ni set nyene kandi turacaruko vyumvikana yuko David we yagiye yari yatanguje ico cyumviro camujemwo hama abandi bose arakibasangiza bumva kirakunda sinzi ko nanakibasangije ahubwo twisanze ko hamwe wombarira ngo byagenze gute ngo mutorane no kuri byongora ko musanze umisi musenga muri Truth Revealed ego twese niyo dusengera mwari muri kohari shasi twese vraiment mugahara arimo hari za protocole zande mugabo twari mu rusengero rumwe Truth Revealed Church mbega mwatanguye gusohora indirimbo yanyu ya mbere ryari c'était en 2016 niho twanatangura officiellement ahandi ho twarakorana turabonda nyene tugira ama repetition dusenga then 2016 turadecida tuti ibintu bibe officiel dutangure gukora mu mugwi hari abantu benshi abantu barimwo ndimo nk'abantu 7 haba harimwo umuntu usanga agorana azana ivyumviro bikaze umure CF ndasavye mbwe muri CF muri Victoria's team
ashina numwe nukuri nta n'umwe kamurongoye isamburira ko nawe asha turamuvuga turi twenyene uretse ko utanegirije oya nta muntu n'umwe neglige hari umuntu umukozi w'Imana yo neglige kwera umukozi w'Imana bariyubara ngo abantu barashikiranira abantu nk'abo usanga bashikiranira umva bakora amakosa bashikiranira abakora ibyiza bashikiranira nimushaka gusa unashaka kumwigira gusa urumva muri group usanga hariho wa muntu nyene adurumbanya cyane agorana muri Victoria's nini bariho baragorana David oya si David ngira ngo nuwa muzi reka mutubarire nuwa ninde oya twe turamwivuganira hagati yacu afana kuri kamera nawe nawe nyene anafite ikintu abari araterera kuko agorana mu buryo buri positive nibaza ko ni ikintu ciza mbega muri abantu seti mugabo umva abatari hafi batari mu Burundi muri ko murakora indirimbo ntimwumva umengo ntimukwiye kubagiye ko ubwa mbere bikiba twagize tuti bigiye kugenda gutega man kubona Lieve Axel Kesi bari abantu bafite na Kesi yaragiye hajya nawe kumengo hagiye babiri yagiye dasezeye Kesi urumva turavuga tuti ebana ibintu birakomeye abantu batwandika mu message ati mze bigiye kugenda gute abantu bose batatu igikorwa kigiye guhagarara mbo twe twizeye Imana yaduhamagaye gusa nyene bikiba harabaye kakantu nyene uva ati sinzoso kubabona kwe donc hasigaye David Chelsea hasigaye na Abiri na Bonne mwinyi yego orana bikiba ni nako kantu nyene urumva umuntu mwagumana amaze kugenda urumva nyene ko bari kibazo gikomeye hanyuma ikintu nyene cyabaye twagumije dukora ikintu ciza cyatujyoheye nuko naho baba bari kure bakoze nk'abari ngaha ikintu cyose baba barimwo nk'ubu barabizi ibyo turimwo nta kintu kimwe atari barimwo na video bari barimwo sinzi ko iravye Kesi yararimwo na Lieve yararimwo uretse wa muhungu wacu Axel byaramugoye mu gihugu cyabo hari ikintu kitari kigena neza mugabo ubundi bwoko ibindi bikorwa baba barimo naho nyene abarimwo ariko sino nibaza ko twari twibaza ko bizohava bigabanuka ingufu zizava bigabanuka ahubwo zaruyongereye cyane kuko hari ibintu nabo baca bakora twe tutari gukora bari hariya ugasanga ibikorwa byacu kubera shika kure kubera ko baronse peut-être izindi applikanaka hariya bari ndashaka mufise indirimbo genre murasohora indirimbo iyo umuntu azanye ide genre kuya mwandika indirimbo ize imeze nka kujya tubona indirimbo ikwiye biba byagenze gute muricara mukavuga ngo twandika indirimbo kuri iki canke umwe bigenda gute ukuntu bigenda mu kugira twandika indirimbo mu bisanzwe si programme ntidufata ngo tugire map yo kwandika indirimbo kuko umengo byava binagorana sinzi ko hari abantu byorohera kuvuga ati sorry sinzi ko hari abantu byorohera kuvuga ngo uyu munsi ndaza kwandika indirimbo abaririmbyi kenshi barabizi ariko indirimbo kenshi ikunda kwandika kenshi simvuze ko bitabaho ariko kenshi ikunda kwandikwa mu gihe wumvise akantu muri wewe si ibintu utegura rero kenshi iyo tugomba dukora indirimbo hari biba kenshi turi mu repetition turafise umunsi wacu wa ma repetition tuko turapartager ijambo ry'Imana ukaca usanga bavuze ati freestyle ku murapere hama kacazana ikintu ubwo nyene hama kijuko nanje ukasanga kiraje hama tugafatanya ibintu bimeze uko mugasi ibintu dutegura ngo urumva ngo no musi kwandika ngo guje shaka igihe cyose bariko basenga surtout n'umuntu wari wese afise principe yafashe ku mwaka Victoria's team ni yihe verse iginira ko 2021 turafise ijambo ry'umwaka turi mu mwemu yo kuganza mu the year of dominion mugabo ijambo duhagaze ko antaki Victoria's team riri muri Yeremaya rimwe kuva ku murongo wa 5 ijambo ry'Imana rivuga ngo ukirusoro mu nda kwa nyina nari narakurobanuye nagushizeho kuba uvugishwa nanje mu mahanga iryo ni jambo turiko yuko ikintu cyose dukora ikintu cyose tuvuze ikintu cyose cerekeye ubuzima bwacu ya prophesying ku buzima bw'umuntu wese karatwumva cyane karaturaba
Mbega genre Victoria's team iyo iri kurasohora indirimbo genre bisaba amafinance nge mufashwa nande twe dufashwa n'Imana icyambere twanje gushima Imana cyane twari ati ndamwita provider hari ikintu cyo kubirasigura aha twakubwira intahe z'ibintu bidasanzwe byakoretse kuva ku ndirimbo ya mbere ni Imana nyene tuyigendera cinzira ugasanga ibintu byakunze by'amafaranga menshi mugabo turavye ugasanga amafaranga yaraturengeye ariko turashima kandi n'abandi bantu bashiramo ingufu zabo banadusupportinga abantu benshi badukunda uhereye kuri Prophète Var umuvyeyi wacu ukabandanya no kubandi benshi batandukanye hamwe tugenda turadondora twasanga hagizo twibagira mugabo cyane turashima Imana ishobora kubikorera mu bantu batandukanye. Shaka umbwire wewe iyo muri ko muraririmba hari muririmba ntabyo sinzi ururimi rurimwo abantu ubuntu haya Sofia Sukasa nibiki ni Bible musoma ni ndimi zitamenyekana harimo amajambo menshi y'igiheburayo harimo amajambo menshi y'ikigiriki nk'iyo duruka gukora ubunye n'ikiganda ekisa n'ikiganda ariko sinovuga ngo ego hariho inyigisho za Bibiliya kenshi tuyakura ku muvyeyi wacu amajambo menshi muga mu bisanzwe Bible yanditse neza novuga ko ni ikigiriki Ancien Testament n'igiheburayo Nouveau Testament nayo n'ikigiriki donc mubikura mu mapredikasiyo y'umuvyeyi cyane ni hari ishuri twize yitwa Preroma kenshi baririmo amajambo y'ikigiriki Preroma umva wize Preroma ntuka ubufisa kanase kigiriki kahise ikindi ciza igituma hari abantu benshi bakunda kutubaza ko kimukunda amajambo y'ikigiriki ni gikimwa mushaka nyene exactement en fait ikintu gihari nuko nko muri provider twararimbye ngo Aphesis rero Aphesis ni jambo ry'igiki bisigura imbabazi mugabo nk'ubunye tukimvye mu Kirundi twovuga ati imbabazi muga tugishize mu kigiriki ikigiriki bisigura ngo kubohoka uvuye mu gasho urumva canke gutsindanishirizwa bisigura yuko nababariwe mugabo mu Kirundi twara kubabarirwa gusa muga mu kigiriki bavuga yuko wabohowe uvuye hano kanaka hanyuma ugigwa uwidegemvye donc hoho barasigura ni insiguro iri profond ku buryo usanga atari jambo rimwe gusa mugabo ari jambo rimwe ritekeyemo insiguro nyinshi ya numva tuba dushaka kumeninga ivyo bintu byose wababariwe ariko kandi wagizwe n'uwidegemvye mu bwenge mu bisanzwe barakunda kutubaza hari abantu bazi ko Guinness ko n'ubwenge barazi yuko haya Sofia n'ubwenge barazi ko Dianoya n'ubwenge muga ubwo bwenge bishingiye ko meme nka Dianoya turikura kuri ya verse y'ijya mugore yibwiye kuja gukora ku yonga bw'impuzu bwa Yesu akacakira ubwo nibwo bwenge tuba turasigura kandi babitandukanye n'ubwenge bwa Guinness nico gituma rero kashi tukuda kurimba ikigiriki ndashaka cyose ambwire ambye atarakitu cyangwa yavutse mu muryango kijeje umuryango kijeje ya navukiye abavyeyi banje nakuze bakijijwe yaba papa yaba mama mugasi ico gisigura yuko nagakiza naronse nacenda karongo ubwo nyene wakijijwe ryari ndibuka nakijijwe niga primaire niga 6e yari seminaire y'abajeune yari abajeune amandatura ndakitswa warukiri muto cyane batanguye gukwepa uca mu makwe mu masina mu bisanzwe yagiye umuntu wese avukana kamere kica gukora icaha si ibintu umuntu yiga donc nakora ibyo abandi byose mugasimvuze ko narifise iyo uremeye ko arufise ingese ikintu cyose kiba ari icaha naho cyo bari ikintu gisanzwe kiba ari icaha nabagije gukwepa mu makwe uja gusenga ariko mana we ibyo nabyo bibamwe mu bibazo Retse kibazo nani yego ni kibazo gusa umuntu avukana kamere katameze neza nivyo novuga arashaka kubivuga yarakwepa aravuga ati narakwepa warakwepa basi wewe tuvuga cece tubajije cece warakwepa arako ajije warakwepa
Oh bana yanje Ngo biramurengeye mve. yarenza ahubwo Warakwepa we. Turakwiza imyaka gacerisi. Abana bubavuka bakwepa. Abana ba 5 6 ni barakwepa. Donc uremetse ko arafite imyaka yo gushobora gukwepa. Yarayirengeje no. Ahubwo David yarakubona asiko yengeye kanyibwira. Waramutse. Yarakwefye cyane mugabo Imana yaramugiriye neza aragirirwa neza n'Imana arakizwa. Ubu n'umupasi. Afesisi. Zatumye. Kabisa yemegwa atari uwo kwemegwa. Wowe wajerimeze gutera nawe. Ko tuvuga ubundi. Na jewe. Ibyo wawe. Oya sinoreka kuvuga yuko nubwo oya tureke ibyo bintu ubundi bwo umuntu atarakizwa aba yarapfuye. Yego ndacemeye ariko je shaka ibyo byo gukwepa navyo gukwepa kwanza. ubu unyarahutse mugakare ko aratora hagere ko aravuga kwa Chelsea. Oya cece umwihorero iyo n'umukuru rwaruka. Ndashaka ongire ikintu wagize iravuga ati ikintu utarakiza bien sûr ati narugize eske ndiko ndiyumvira avuga ati vrema koko nari narapfuye urugafi nyine wakoze sati mu bagezi sati muhira shaje ikintu nibukana kweri na dekonye kera iboro bya skuru kweri skuru twarataha 10h twaca dutaha tugasimba clotire tukirukanga cyangwa ugasanga tuvuye muhira ngo tugiye ku ishuri abavyeyi bango tuba turungitse ku ishuri ugaca wigira mu bindi vy'iwa ibiki nyene sha ya icyo nzi cyose nsinangiye ku ishuri nta ibindi navyo tubireke yagiye ugina umupira yarari navuga yarari wari iyo narindi je ni oya gusa sinaringiye ku ishuri formation nyamukuru ikenewe uko utarugiye ku ishuri wowe nta kisanga wibuka wakoze nkamoka gushishura uwo munsi oya abavyeyi bakubitana kenshi nawo umenye ikintu ari igihe ukora ukavuga ati yankubise mugabo yankubise hari ikintu nzize pe ego je ndibuka narigeze umunsi umwe bijya byo bya primaire muheza gukora amatest rero mukaca muheza kare ukaca ugenda nk'ahantu mu muhanda batabizi ukaca ugenda ukaca utaha mw'ijoro vrema bari ikosa rinini njya ku muvyeyi nka je mama wanje asanzwe ari umurezi iwana araguhushura warakunda gutembera yituka akoresheje David yashure yacimba ndacumbise gatwifatu kwera iki David mwakoranye na Levixone kuva Uganda n'umuntu twakunda cyane muririmbye arimba neza gose rero twe kuri twebwe nyazo ko ari opportunity dasanzwe yo kumuronka hama istire twe ko turakora ni stire ashoboye kandi akora neza rero tuvuga tuti kwa patu tomurondera hanyuma dukorane twize Imana ishima ko yabemereye mwaramukunda eko ndashaka utekerere akajambo abari kwa twumviriza nk'umurongozi koko ubabwira ico kintu bafata urakoze cyane ikintu cya mbere numva nababwira ni message iri muri ekisa tweko turaririmba ubuntu bw'Imana tweko turaririmba gushozwa n'Imana tweko turaririmba ubuntu bwadukuye mu bwami bw'umwiza butuzana mu bwami bw'umwana wayikunda cyane tweko turaririmba ubwo buntu bwatumye Yesu aduhitamwo tutarabo guhitwamwo bituma Yesu adukunda tutari dukundise bituma Yesu atwizeza amabanga yayo tutari tubikwiye donc hari ubuntu bwakoreye ku buzima bwacu ku buryo budushira mu kibanza tutari dukwiriye ubwo buntu bwo tweko turavuga ijambo ry'Imana rivuga ngo ni kubw'ubuntu twakijijwe ndavuye ku bikorwa byacu kugira ngo hoye kugira uwirarira iyo message ndashaka ko umwe wese ayakira yaba umuntu
umuntu akijijwe yumve ko yashizwe muri ico kibanza kubw'ubuntu, yaba umuntu atarakizwa yumve yuko biracashoboka cyane ko ashobora guhinduka, biracashoboka cyane ko ivyo bintu bikimugoye bishobora guhera kubw'ubuntu bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo si kubw'inkomezi, si kubw'ubushobozi, ariko ni kubw'amwemu yera, ni kubw'ubuntu bw'Imana. Ico gituma nakekeranya yuko nimba ari ikintu umuntu wese ashaka gushikako, nimba ari ikintu umuntu wese ashaka guhoyariza mu buzima, birashoboka cyane kuko si kubw'inkomezi, si kubw'ubushobozi, ni kubw'ubuntu bwayo, ni kubw'amwemu wayo. Inkomezi zacu zirashobora kuba zito, zirashobora kutabishobora, mugabo inkomezi z'Imana muri twebwe nizo zishobora kubishobora. Imana ibahezagiye. Amen. Ngo ekisa n'ubuntu bwagize samuragwa umwana mu rugo. Voilà, ivyo nawe hari icyo wabwira? Ikintu numva novuga sindi kure ya David cyane, ariko turashaka ko abantu bumva message cyane gusumba umva kurabwira abantu ati ja kuri YouTube murabe indirimbo yanyu, umenga uko babwira genda mu twongereza ama views, ariko tuba dushaka kuko abantu bumva nikiye kintu umuntu yaririmbye bariko batubarira iki mu bisanzwe. Ku bisanzwe twe intumbero yacu nimwe gusa niyo kuvuga ubutumwa bwiza. Rero turashaka ko abantu bumva ubwo butumwa bwiza bushika kure, batume bidegemvya nko kujambo ry'Imana rivuga ngo bazomenya ukuri kandi ukuri kuzoba kwidegemvya. Turashaka ko abantu bamenya n'igiki Imana aje gukora ku buzima bwabo, n'igiki uno musi Imana imamagarira ko bamwo n'ubuhe buzima ntuye kugenderamwo uyu munsi. Rero jewe ndiko ndabimvita cyane kumviza indirimbo zacu, bumviza amajambo arimwo, kuko turazi ko amajambo turirimba ni mwe mu kandi n'ubuzima. Ubuzima bwawe urashaka kugira intumbero bivanye nuko bumvirije indirimbo amajambo turirimba ya atari muraza akababwira ati je iyi ndirimbo nk'umuntu atarakizwa, ugasanga akakwemeza ko réellement yabaye touché n'indirimbo yuko apani yuko ari bibaho nyine muri ko murakora ko bibaho. Umuntu nyene akaza kavuga ati David ukuri ndagusavye mfasha ndashaka gukizwa. Umwe si babiri rafa pasene twahuye n'umukobwa mu musulmani, duhura ahantu nari mpagaze, araza arambara ati uri muri Victoria Steam, ati hari indirimbo yanyu yamfashije no yakambwira provider, ati hari indirimbo yanyu yamfashije no bunyetse ndati ndayizi yose, ati za vrai, ati kandi yitandiriye bijya bintu, ati nawe nturi mu musulmani, ati nane byagenze gute ngo ndayikunda ntiworaba ngo yaramfashije ngo n'ubu ngo yango nacanja mu cuma ngo nkayisengeramwo ngo iri kiravuga ngo yose ngo ndayizi. Birantusha birandyohera kumva ko hari umuntu atakunda kumva ibintu bya Yesu cyangwa ibindi bintu by'ubutumwa bwiza, mugashobora kumva iyo ndirimbo ikamufasha, ikamuhindura, ikamufasha no gusenga. Yaziko ari ikintu gikomeye. Uretse n'ivyo turafite abantu bakijijwe kubwiriza indirimbo. Ni hari umupeti twigeze kujya kuririmba ahantu, acambara ati je umunsi nkizwa umpeta avuga twahuye agiye kuvuga ubutumwa bwiza. Urumva umuntu agiye kuvuga ubutumwa bwiza agakiza ati je mfite wemera kandi yigisha neza, ati jewe nakijijwe umunsi uyu n'uyu muri ko muraririmba. Nabati wow, ibi bintu tugira si ibintu biherera ngaha gusa, ariko ni ibintu bishobora gupenetswa no mu mutima w'umuntu, bigashobora guhindura ubuzima bw'umuntu, uburyo yiyumvira, uburyo abayeho, maze bikamuha ubuzima bushasha. Izuba ntitwoheza hamwe twobandanye ntitwoheza n'ukuri twovuga byinshi ngo ivyo ngo vyagezwe bitashoboye gukora n'ubuntu bwe bwabikoze. Donc ngo yirata ubuntu bwiwe Chelsea nawe ngo yirata twamenye Imana. Voilà, donc nk'umukozi w'Imana n'umukozi guys, ngo mvize ndirimbo n'ukuri n'ubuzima bwo burigendera antuka. Ndayibutsa kugira subscribe kuri Magic Channel no kuri Victoria Steam, ni Victoria's official. Voilà, mugende naho nyene mwumvirize indirimbo apa y'indirimbo n'ukuri n'ubuzima nkuko babivuze. Bobo ntibaje ku ma views cyane, muga ubwo buzima bakeneye umutima ukizwa. Voilà, ndabakunda cyane, dusubira hanyuma. Ciao.